Ibiharage ni bimwe mu bifungurwa bifungurwa n'abarundi benshi. Kanatsinda biri mu mugwi wa ndemamubiri. Muri iki gihe kiretse abavyirimira, ababifungura babiguriye ku isoko ntibiborohera kuko igiciro cavyo caduze. Tubisigurirwa n'umwe mu badandaza bo mu isoko yo mu Kinama. Ibiharage nka kinure biri kuri bitatu n'ijana, amakaki ari kuri bitatu, muhoro ni 4,5, jone ni kuva kuri 5 kuduga bivanye nuko ibisi. Nka kinure yereye kuri 2000 na 2010. Hamwe byarakoroka bikaja munsi ya 2000 n'ubundi bica biraduga, ariko urumva yuko kandi ndazi ko bizonarenga no ngaha. Ego amakaki nayo yari hasi, byari nko kuri 2003 gutyo, ariko urumva yuko ubu bigeze kuri 3. Jone gusa yereye hejuru ya 3, ariko bigeze muri 5. Muhoro nayo yereye hejuru ya 3, ariko iri muri 4,5. Nubwo biruko uwo mudandaza asigura ko ibiciro bishobora kugabanuka kuko ivyatuma biduga ari ibura ry'ibitoro. Nk'ubu nk'akarorero twahora dupakirira katereve ku kiro, ariko ubu usanga dupakira nka sase butanki, nka sase nkani, urumva ni ngombwa biduga. Nk'ubu nk'ibitoro bibonetse, kuko ibitoro bibonetse ko ubu dupakira nko kuri nka sase nkani ku kiro, urumva vyoja nko kuri katereve, urumva akarusho kaboneka. Iryo duga ry'ibiciro nigibonekeza ku biharage gusa, riribonekeza no ku bindi bifungurwa vya nkenerwa kuva mu kwezi kwa kabiri uwu mwaka, nkuko bimenyeshwa n'igishirahamwe mpuzamakungu PAME.